bavuga avuze ngo umunwa wose uronka icurya abantu bakaja kurima hanyuma abantu batangura kurima hakagera guteragira umwavu utaraza nimwumve umwavu ukaza mwarahejeje kweza cankwe ntuze ingorane rero zikomakomeye ni ibi byo gutanga amafaranga imbere ishira hamwe urumva riba rikoresheje amahera yawe hanyuma hakagera ukweza batarabiguha hakaza n'indi sezo ya kabiri bagasubira bakagusaba amahera ngo nutange bitaraza ubwa mbere umugambi w'abadasigana twavuze kuko ari ukunyonyeza abandi b'igihugu ubwa kabiri ishira hamwe fomi byararinaniye guha umwavu kwiye abarundi no kuvuga yuko leta itegerezwa kwiyumvira ukundi itegerezwa kurongera umwavu abarundi cyane cyane ibanze batange iyo myavu abantu babarenganije ntibaronke hari abantu usanga bafise ubutike butatu bune butanu batararonka umwavu murumva yuko harimo akarenganyo katagira izina nico gituma twiyumvira ko ikibazo c'ifumbiro leta ishiramwe amafaranga igashiramwo ico bita subvention hanyuma bikabura hanyuma abantu vyaza bigatora n'abantu kumbure n'umwimbo waragiye abantu bagahomba nona ayo mafaranga yabo bazoyabazana ico rero twe duhagazeko nuko leta yomenya ko aya mafaranga y'abarundi batoza imbere akamara umwaka akamara hafi imyaka ingahe bwo gukoresha amafaranga y'abantu butagira bazoyababaza kandi bazi ugasanga ico bari bayateguriye ntiyayaronse kumva kari ubuhombe butagira izina rero ivyo rero leta ibifate mu mutima ibone ko bibabaje abarundi ariko nta wundi muntu tuzobibwira ni leta itegerezwa gufata ingingo ziboneka